Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kubageza ko vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Ni mu gihe benshi mu bategetsi cyane cyane abakozi bigendereza abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'abo mu nzego z'umutekano bakunze kuvugwa cyane mu madosiye yo kwicisha bamwe mu bantu iyo babo muri societe civile cyangwa se bene gihugu baba bifitanye ibibazo. Abo bose bakabikora bitwaje ubuhangange baba bafise ndetse n'ivyicaro vya politike baba bafise mu bibanza barimwo. Ni gake kandi bishika hakaba uwica abandi atabara uwatabariza abandi ndetse n'uwo bagenzi be bashaka kwica. Reka tubirabire hamwe muri iyi ntahe idasanzwe. Hari kwigenekerezo ya 28 mu nyonyi mwaka wa 2014 ico gihe igihugu cari cumiwe. President Nkurunziza yari yubahutse kwikura ibihangange bibiri. Mwitegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe habona uwo munsi President Nkurunziza yarabagoje umukuru w'ibiro vy'igendereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bene mabazi mwishikira mu biro vyiwe ari we Alain Guillaume Bunyoni. Iyi ntahe ikaba ije kukungene Pacifique Ninahazwe yatabawe n'umwe mu bategetsi bagiye barica abandi bantu. Ico gihe General Nshimirimana yasubiriwe na General Major Godefroid Niyombare yahoze arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare mu gihe Bunyoni we yasubiriwe na Anatole Manirakiza. Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni vyari nk'ivyegera vya Nkurunziza bari bakoze inyabutatu y'intamenwa bari batatu badatana mu ndagano. Ubutegetsi bwose bwari mu minwe yabo. Ibibazo vyari vyinshi mu gihugu nitwatahura ingene Nkurunziza yubahutse ikintu nk'ico. Ikindi cari gitangaje kandi ni ingene iyo ngingo yashizwe habona mu gihe President Nkurunziza yarajeje gufata indege aje Dakar mu gihugu ca Senegal hari mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa. President Nkurunziza yari yagiye gusaba bagenzi be bavuga igifaransa ko bokwemera gutora President Pierre Buyoya nk'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Twatahura rero ingene ingingo ihambaye nk'iyo yo gukura Adolphe na Bunyoni yakozwe umukuru w'igihugu ari hanze. Ishanyuma cyatangaje abantu benshi ni ingene uwo munsi nyene President Nkurunziza yaciye akura umuyobozi mwishikira wiwe ajejwe igisirikare ariwe General Major Varisito Ndayishimiye acamugena gutwara ishiramwe Sobugeya be na Guillaume Nabindika nawe mugena gutwara ishiramwe ANSS. Naho ikugwa rya Adolphe na Bunyoni ryanezereje benshi ibibazo byo zagomye ari byinshi muri ico gihe. Pacifique akagaruka kandi ku mugoroba yari kwicigwamwo nkuko mu ntahe yiwe abishikiriza. Ku mutaga w'uyo munsi Pacifique utinari muhira. Amakuru ikurwa rya Adolphe na Bunyoni nayumvirije muhira. Narahamagaye abagenzi ku telefone bazi ivyo ari vyo nta numwe yatahura iyo bizananye ariko twese twarekeka ko harimo igiharuro kijanye n'amatora y'umwaka wa 2015. Nk'umwe rero mu baharanira agateka ka muntu iyo nkuru nayakire neza cyane kubera abo bagabo twafata ko bari kwisonga ry'ubwicanyi n'ubusuma byaranga intwaro ya Nkurunziza. Iganwa rya General Niyombare ryakiriwe neza cyane kubera nari maze kuronka karyo ko kuganira nawe imwe mu vyiyumviro vyiwe nari ndabizi. Isaha 8 z'umutaga rero naravuye kumuhana nari ndoye ku biro vya Fokode. Ngisohoka urupangu naronse telefone y'umukenyezi umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ijwi ryiwe ntiryari tuje uko ndamumenyereye niyanandamukije yambwiye ati Pacifique uri hehe ndagusavye uhagarara aho nyene ugeze uko yabinsavye niko nabikoze. Arambwira ko arunsa amakuru ateye ubwoba ku mutekano wanje. Ndambwira ko bitoba vyiza kubivugira muri telefone ahubwo ndamusangaho nawe yariko arakorera. Ndahageze niho namenyeye umugambi wari wateguwe uwo munsi. Muri ico kiringo hari heze abo bitabarukoti. Abo bagenda ijoro bagatera imihana nk'abasuma bakagenda bivye. Bamwe bakica abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura bagoma bavuga ko bahuye nabo mwijoro. Barukoti bari bagizwe hanini n'imbonera kure zari zivuye mu nyigisho z'igisirikare ikiri bahondeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uwo mugoroba rero vyari bitegekanijwe ko barukoti bari guteraho n'abakuru Avenue de l'Imprimerie mwijabe. Bari gutera iwanje no mu mihana y'ababanyi bakagenda bivye kandi bisha abantu. Ni gutyo urupfu rwanje n'abanje rwari rwateguwe vyari kwitwa ko nishwe n'abasuma. Abateguye urwo rupfu bari baharuye ko bitaza kubazwa umukuru w'igihugu kubera we yari mu rugendo hanze.
ntivyari kubazwa Adolphe Nshimirimana nk'umukuru w'iperereza kuko we yari yakuwe, vyari kugabanya kandi umunezero abantu bageze mu ikurwa rya Adolphe na Bunyoni. Nkurunziza ngo vyari kumukurako uwo yafata nk'umwansi w'ikiringo ciwe ca gatatu. Ngo ari ntahe kandi y'ubutumwa Nkurunziza yari yarungikiye Pacifique Ninahazwe nayo azatanga. Iyi ni ntumbero yari yo gushira mu ngorane General Godefroid Niyombare kugira ngo ahere ku kibazo kigoye kijanye n'igandagurwa rya Pacifique Ninahazwe ndetse n'ababanyi biwe nkuko abivuga. Ngiyo ayo makuru ndayahabwa n'isoko rimwe gusa nari guhava ndayafata minenerwe. Hari ikindi gihugu caronse ayo makuru kiranshikiriza. Uwatanze ayo makuru yari umujenerali yagwanye muri FDD, yarakomeye kandi no baracari mu butegetsi bw'igihugu. Ntiyari umuntu yoroshe, mu nyuma ari no mu bahamenye abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Uti ndemeza ko yankije n'abo dusangiye urugamba yabakoreye amabi, ari mu bo Imana yakoresheje ngo mbe nkiri huno munsi. Isaha 10 rero uwo munsi nyene nararonse umukozi w'iperereza yangabishije ko norabaho n'inyegeza. Ntitwari tumenyeranye, ariko yari umuntu yahoza agwana muri FDD. Hariho ivyo yaramaze kumfasha bindi. Amakuru yiwe rero yaje inguvu ivyo nari maze kuronka. Inyuma gato yiwe nahamagawe na Mutama Petero Caraveri Mbonimpa, yabwiye ko afise amakuru ko ari abakozi b'iperereza barungiswe gucunga homba. Inyuma yaho nahawe amakuru n'umuryango w'inshuti y'umujenerali yagwanye muri FDD warojeje kuronka amakuru ko iryo joro batorara mwijabe. Ntivyari vyoroshe rero kumenya ico nkwiye gukora mu kanya gato cyane nkako. Sinashobora kubwira ababanyi banje ko ubutegetsi bwateguye kubica baziranje uwo mugoroba. Nari kuba nkweze ibiwa ntazi ivyo vyari gukwega. Ariko nategerezwa kubakingira. Ako kanya abana banje bari ku mashuri atandukanye. Sinari nzi ko nabo batagiye kubategera ku mashuri bariko. Inzira yonyene yo gukingira abo bose kwari ukuva mu gihugu nce ku kibuga c'indege ku buryo abategetsi bamenya neza ko nagiye, ko gutera mwijabe ataco bizoba bikimaze. Ariko no ku kibuga c'indege nategerezwa kuhaca ku munota wa nyuma ku buryo abambonye batoronka akanya ko kugabisha ko ngiye ngo abandondere baronka akanya ko kwitunganya no kumbuza kugenda. Nashitse indege isigaje iminota 10 gusa ngihaguruki, ariko nari nabimenyesheje. Nta ngorane nagize, nararenganye ndagenda. Ababanyi banje ntibamenye ko umunsi nabo bahaswe bikomeye. Umuryango wasigaye uranyegera nagiye. Ndasubire gushimira abantu benshi cyane bantabaye kandi bantabariye banje uwo munsi. Imana ize yame batabara nabo mu bihe bigoye. Muti rero ikurwa rya General Ndayishimiye na General Bunyoni ryari ryazananye hehe? Hari intahe yigeze gushirwa ahabona na General Guillaume Nabindika asigura ikete abajenerali bahoze bagwana muri FDD bandekeye President Nkurunziza bamusaba kubuguza Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni. Iryo kete yari ryavuye mu manama menshi izo ntwazangabo zahoze muri FDD zabona ko Adolphe na Bunyoni bari ko barica igihugu n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ntibari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ngariko bemereye Nkurunziza ko ivyo bihangange bibiri bopfa kwihoza ivy'ikiringo ca gatatu. Kwisonga ry'abatunganije amanama yavuyemwo iryo kete hari abagabo babiri. Harimwo Guillaume na CPC Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, be na General Major Varisto Ndayishimiye yari umuyobozi mwishikira ajejwe ivy'igisirikare. Abo bagabo babiri barashoboye kumvisha abandi bagabo bajenerali bahoze muri FDD barashira ubwoba barubaka kwandikira Nkurunziza. Uwanyuma yashize umukono kuri iryo kete yari General Gervais Ndirakobuca batazina Ndakugarika. Yari umuyobozi mwishikira wa Adolphe Nshimirimana. Ndakugarika abonye ko abasinye kete bakomeye nawe yaremera rishirako umukono. Nikete ryajugumije President Nkurunziza kuko atataho ingene izo ntwazangabo zose zamwubahutse. Niko gukoresha inama Adolphe na Bunyoni kugira bumvikane uko bovyifatamwo. Bunyoni na Adolphe barabonye ko ikibazo gikomeye baraheza baremera gukugwa, ariko basaba Nkurunziza ibintu bibiri. Icambere bamusavye yari uko atobakura bonyene ahubwo acakura mu biro vyiwe Varisto Ndayishimiye na Guillaume Nabindika. Icakabiri yari kubagena mu mabanga atawunda azoba bajejwe kiretse Nkurunziza wenyene. Ni gutyo rero General Adolphe Nshimirimana yagenywe kuba ujejwe ibikorwa ahabwa n'umukuru w'igihugu charge de mission, gutyo yagumye ajejwe amabanga y'iperereza no kurongora abajejwe ubwicanyi. Nayo Bunyoni yahawe kuba umunyamabanga nshingwa bikorwa w'inama nkuru y'umutekano, yongera kandi aguma ajejwe ivy'amatungo bari basangiye. Sindabizi ko ico kungandagura naco cizwe muri iyo nama yabo, ariko nkuko muzovyumva muri ntahe naragabishijwe n'intumwa ya Nkurunziza ko ngumya ngwanye ikiringo ca gatatu nzokwicwa.
ni intahe kandi Pacifique Ninahazwe avuga ko irimwo icigwa gikomeye cyane benshi bagomba kwigira ko. Uti biragoye kumenya uw'Imana ikoresha mu kugukiza. Jewe yakoresheje ni umujenerali atararetse kugira n'abandi mu nyuma. Sindabizi ko yabikoze bimuvuye ko wenyene nuko ari umugwi wose w'abari bagwanije Adolphe na Bunyoni bashatse kunkiza. Ico kiri mu vyo ntazi gushika ubu, ariko izina ry'uwankijije riri muri ary'amazina 13 y'abajenerali bandikiye Nkuru Nziza. Ntaho twari tuzinanye, ntiturigira tunavugana, aho ari amenye ko ndabimushimira cyane naho natahura impamvu yakoze ibindi bibi mu nyuma ku bandi biyumvira nka jewe. Kuri ino sine dukwiriye kwankana ngo burya nta numwe azi uzomutabara. Iyi rero akaba ari nahe idasanzwe ya Pacifique Ninahazwe avuga ingene yatabawe n'uwisha abandi mu gihe kandi we yagira yicwe ndetse n'abari bamwegereye bose nabo bakicwa uwo mugoroba. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko, reka tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Hari urupfu rubabaje ruriko ruravugwa uyu mugoroba. Kuri uyu mugoroba wa Pasika igenekerezo ya 5 ndamukiza uyu mwaka w'2026 biravugwa ko hari umupolisi yagandaguye umuntu bunyamaswa, abanyagihugu bagasaba ubutungane ko bwokora. Uwo yaraye agandaguwe ni Nestor Ninahazwe batazira gasazi w'imyaka yababa 30. Yarashwe mu ijoro rya Pasika no kuvuga igenekerezo ya 4 ndamukiza uyu mwaka w'2026. Uyu yarashwe kandi yahora anyonga ipikipiki, ariko ubu yakora mu bunwero bwitwa kwihuriro buri ku mutumba wa Kibungere komine Nyabihanga intara ya Mwaro mu ndinganizo ya kera. Uno munsi twarizwa mu ntara nshasha ya Gitega. Ngo muisi yari yibutse ngasize ku ngoyi abana babiri n'umukenyezi. Reka tugaruke ku rupfu rwa Nestor. Mw'iryo joro umupolisi yitwa Ozias Irankunda asanzwe ari mu bararira paruwasi ya Kibungere yamusanze aho yariko arizimya kanyota n'abandi ku kabare k'iyo paruwasi aho nyene Inyabihanga. Amakuru ava mu banyagihugu akavuga ko umupolisi yacitse yiyenza ku bantu abahohotera yongera kandi anwa inzoga zabo. Umwe mu banyagihugu avuga ati umupolisi yaje akubagura abantu abaka inzoga bariko barinywera. Niho rero gasazi yaca mwankira ko akora ku nzoga yiwe. Umupolisi yaciye agenda azana inkoho aca murasa mu mutima amasasi menshi aracikana. Uwo mupolisi yafashwe yirukiye mu isengero avuga ko agiye kubwira Patrick ko yishe umuntu. Abamufashe baciye batabaza urongoye igipolisi muri komine Nyabihanga hamwe n'abajejwe intwaro baca baraza baramutora baramujana n'ikiziga. Abanyagihugu bari mu gashavu kenshi basaba ko ubutungane bwokora uwo mupolisi aganwa hakurikijwe amategeko, bagasaba kandi ko abarongoye igipolisi botanga itegeko ry'uko atawoza arinjirana ibigwanisha mu bunwero. Turahojeje rero umuryango wabuze Imana yakire uwayo Nestor Ninahazwe. Mu yandi makuru kandi haravugwa ibindi bintu bidasanzwe. Haravugwa kandi akajagari mu ntwaro muri quartier Bwiza. Ni inkuru dukesha urubuga King Umurundi Freedom. Chef de quartier yarapfunzwe nyuma y'akanya gato ararekugwa acashikira mu biro, abanyagihugu bo ntibatahura irekugwa giwe. Uti bigenda gute ngo umuntu afatanwe itonga atagwe mu mpimba acarekugwa? Ico nico kibaza abanyagihugu bo muri quartier Bwiza bibaza nyuma yo yirekugwa ry'uwahora barongoye. Hari inkuru yigeze gushikirizwa y'amakuru y'ipfungwa rya Kimana Claudine arongoye quartier Bwiza. Yarapfungiwe mu borero rikuru rya Mpimba nyuma yo kwagirizwa gukoresha impapuro z'amagendo harimo kuba yarafise passport itanditse ku mazina yiwe. Amaze gupfungwa rero yaciye asubirizwa mu mabanga vy'imfata kibanza na Mbonayo Jean Bosco nkuko bigaragarira mu rwandiko rumugena. Inyuma y'indwi zibiri gusa Akimana Claudine yaciye apfunganwa hamwe mu mpimba acashika afungurwa hamwe mu mpimba acashika kura umwe yari yamusubiriye. Ivyo rero vyarateye akajagari hejuru yuko abanyagihugu badatahura ukuntu Akimana Claudine yarekuwe mu gihe yari yafatanywe itonga. Abanyagihugu bagasaba ko hoboneka umuco mwirekurwa ryiwe mu gihe avuga ko yoba yarekuwe hatanzwe ibiturire bidasanzwe.
ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangize kandi n'amakuru bagenza aho rero kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nimbwiye kandi hari akama k'amashiramwe biraharanira agateka kazi na muntu kingo Murundi Freedom nari giteka inyuma y'ivyabaye kugenekereza 31 ntwara n'uyu mwaka wa 2026 ku muriro ndetse n'iturika ryadutse muri base iri hara Ibujumbura cyane iryo turika ryayo kandi hakaba arandi makuru menshi ariko arivugwa ko tugira tuze tubageze ko mu mwanya uri imbere ndetse n'ico bacabateye hakaba kandi ari nandi makuru ariko aravuga ko ubutegetsi bushobora kuba bwarabeshe bene igihugu ko ari isanganya ryaturutse ku muyaga nkuba kandi koko hari ibindi vyabaye ni nyuma yuko hatangwe guhagarikwa zimwe mu ntwazangabo ndetse n'abandi basoda ba muri iyo kambi bagahunga no muzo TV rero Imana bahezagire.